ivyo dutegerezwa gukora tubikore kugira ngo abana bacu nibaduce mu myanya y'intoke kandi tubahe indero runtu ikwiriye inyifato nziza ututwa les bonnes manières tuzigisha umwana uraza umumama afise bonne manière umusanze mu rugo araryoshe kubona utuntu twose dukora mu rufasoni abana rero tubibigishije bakabikurana muri kino gisagara ntivyoroshe ejo bazoje kubaka bazoba abamama bafise bonne manière bashobora kwifata neza bakubaha abantu umwana n'umugabo yasamura ntavuge ngo kira umugabo yamuzanira akantu nta na merci kuko navyo amenyereye nukubigisha ko merci kenewe muribuka umwana ko tubibigisha kuva bakiri bato wamuha akajumbu vugura koze hajya utagiye urensista kandi ngo gumukurikirana yuko yabikurikiranye ukasamura muri kumukumviriza kwavuga ngo kira atabivuze ukavuga ati hewe ntanakira ejo umugabo azokwasamura numubwire nakira kandi tuganiriza abana s'il vous plaît abana n'ubu baracira manta ko abavyeyi bataganiriza abana tuyagenyene ivyo bagezemwo mbega ko tugira isoni zo kubivuga tukaza kumaramara hageze gihe batuzanira amahano uravuga ngo ndarindiriye 18 combien uzoza kumubwira hageze kwaje kubaka igiti kigororwa kikiri gito vuga hakiri kare kurikirana hari gihe sanga buriko buritwengesha wari kuvugana na sheri kugira niyumvishe numve ngwe kango na no utuntu twagutyo ariko buryo kuri gushirira mu kuyaga abana tubigishe gukunda ibikogwa kuko n'uyu mugore aroranye ngo ntaje ivyo kujya byo kwamikara ntaguma urumva nyene si ivyo kwamikara arakora afise umwete afise ishaka twigisha abana gukora abana bo mu gisagara nabanebwe nibazi guteka nibazi gusasa nibazi gukoropa nibazi kumesura ya muzi yo musi gutereka inzara gusa bashize ko amaverni bagiziki basutse niboge mu mutwe bimenyekana umuntu aje kukugwa mu ajya rinumira gusa mugabe ico yumva yacumvise Imana idufashe tubigishe gukunda ibikogwa buryo umuntu akunda ibikogwa w'umunyamwete ntashobora kuba umunyamwanda kandi vyarabikurana akazobijana niyagiye kurungi ku mukobwa atazi gusasa nibara kurungi ku mukobwa atazi guteka n'umuceri n'ubugari n'icayi gahemwe akazana icayi kirura ku meza yarezwe n'umumama kuze n'ubugesera Imana idufashe